turabahaye ikaze muri bino bitaro byacu. Ndabona harimo abanyeshuri bo mu wa mbere, harimo n'abanyeshuri bo mu wa kabiri. Abo mu wa mbere muracari bashasha mu bijanye n'amastage. Rero mwese hamwe naguma ndabatekerera impanuro zizobafasha muri ubu buzima mugiye gutangura canke muri kazoza ku bijanye n'umwuga wo kuvura. Eka sinivyo kuvura gusa no mu buzima busanzwe ku bijanye n'ingene mushobora kuvyifatamwo. Muracari bato, muracarugwaruka, uno munsi muri abanyeshure, mugabo ejo muzoba ari mwebwe muri abakozi mu bisata bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi, eka no mu makungu. Rero naguma ndabatekerera impanuro. Rero muzokunda akazi, mwiteho abagwayi, mwiteho abazobitura bose, kuko ni naho hari imigisha yanyu mu buzima bwanyu bwa misi yose. Mwebwe nk'abaganga mukwiye kugira priorite umurwayi kuri mwebwe niwe priorite ya mbere. Ariko uko biri kose turabantu kandi twambaye umubiri, birashobora gushika bikanka ugasanga muri kumugenzi kutariko. Ariko reka Yesu Kristo abe muri mwebwe, ari uyo washoboza muri vyose. Rero nayo mpamvu mwebwe nk'abaganga mumenye yuko muganga mwiza ni Kristo. Yesu Kristo niwe muganga mwiza, kandi iyo Yesu Kristo ari muri wewe nawe ucuba umuganga mwiza. Rero mu buzima bwanyu bwose muzoshira Imana imbere, muzogendane na Yesu Kristo. Reka Yesu Kristo azobe muri mwebwe. Reka twisunge indirimbo ya kantike, indirimbo zo guhimbaza Imana, inimero 28 uvuga ngo muganga mwiza ni Kristo. Reka ndabaha ibitabo, aha dusanzwe dufite ibitabo by'indirimbo zo guhimbaza, ndabibahe. C'est bon, je me réveille. Merci. N'umusumba neza gusumba iyo ndakwambitse jewe. Kumbe nzovyireke. Ariko nyene. Mbiriza rero ndagiye ku kazi kandi ndashobora gutaha mu ijoro kuko uno musi ndi kuri garde. Ndashobora gutaha mu ijoro nko ma 23h saa 5 z'ijoro. Rero uze kwihangana ntimundendere mu gufungura. Hama tuza kuvugana kuri telefone, ndose agatandi tuza gutelefona tuyage, mugabo bidakunze nawe ubyihangane ko ari igihe mfatirwa cane n'abagwayi. Uze gufungura ntundendere, kumbure indi tuza kuvugana kuri telefone, ndose akaryo tuza tuvugana kuri telefone. Uze kwihangana, tuza kuvugana kuri telefone. Ego mbaye libre nda telefone ko namabigejeje hama kamsa isigaye tubaza kuvugana ikibazo telefone ndi libre ntako nakira abagwayi ndaza. Oya sindavyumva neza. Tuze gufungura twubikire twihangana, sivyo?
ariko shenda kubaza ivyo bintu wari uri umugore w'umugabo w'uvyo uvyihanganira misi yose saa 5 saa 6 saa 8 ngo ndi kwizamu ngo ndi ako kazi ni koko kinini baki oya jivyo bishobora kuvyemera ivyo ni yangeso abagabo b'umwiharaje muja mu maraya ngo mugiye kubuzi ngo mugiye mu mamisho ngo mugiye mu biki ivyo je ntibishoboka oya jivyo bimusigaye kuvyubakira sheri tahura n'ukuri nta kintu ushobora gutahura ibi ni vya bindi abagabo mwiharaje muja mu bamaraya kuri ayo masaha ya saa 5 z'ijoro turi garde yacu niko imeze ku kazi duhera ku murango tugaheza ayo masaha rero bivanye n'akazi ingene urutonde badupangiye rero wihangana ivyo bindi uko wiyumvira ndibaza uranzi kandi ntunyumvire nabi ako kazi kofuma gahagarara okay ako kazi gatuma je mpangayika mu mutwe n'amastress kofuma gahagarara ukagaheba tukicara ngaha tugatekana mpagaritse akazi wobaho gute jewe n'ubundi ntunzwe n'akazi kawe ntunzwe n'Imana ntunzwe n'ijambo ry'Imana turasubira nakubwiye ko ntamwijije amasaha 5 z'ijoro ubyihanganira ahugiye mu ndaya nta kindi ubu twarabamenye twarabahinyuye she urubaho turanyise cy'Imana she nuturi imyaka tubanye akazi kanjura kazi urabizi ko ndi docteur kandi umwanya akazi kacu nikatworohereza kuvuga umwanya ezo gufasha amagara y'abandi ega tutitanze nivyo ntabwije nkora amasaha menshi ariko ntuyitiranya akazi k'ubuganga n'akandi kazi negeza kwitanga nitangira abandi kuri uwo suranyitse maraya urambabaje ukwitanga ndiko ngira nanitse ko ari uteguza kumpumuriza ni wateguza kuntera intege kuko ni gikorwa no kwitanga no muhamagaro nko gukorera Imana uretse ko ndabironka mu mahera mugo nko gukorera Imana nuko nitanze nitangira abandi nemera kuruha no gukora amasaha menshi bya nitangira abandi urambabaje ahugiye mu ndaya nta kindi ubu twarabamenye twarabahinyuye saa 5 saa 6 minuit saa 8 ngo ndagiye ngo ndikwizana she uragiye Rebe. Umvumeleka kuthele. Rebe. Umvumeleka kuthele. Rebe. Reka nje guhamagara umuganga. Mbandushe Jemba ndindireho nyina makuru uza. Reka nukuri mbandushe we wokwishaka ati ho ngaho kagenda gute Warushe none kano kazi iminsi yose ubona wo kamara kazi ko ngaho. ubwo mugenda ugaruka none Nubu mugenda wisa. Muganga. Turabingize muze mutuvurira umwana ararembe. Nuko twabasabye muze nukuri muzamukoze. Twabasabye. We nakubwiye. ngize ngo ndarose na gatoya uzubona Oya kandi ngaha ahantu hari n'akazi kanakwengeje rabiyo sura yo mfunga je ngaha. Rebe. Samandanije. Rebe. Samandanije. Oy. Reka ndaruke ni. Kabawe maranga. Ifakurije hano kiradodo. Ndababaze. Bashi. Uri hino. Nje kuraba hariya ndakubura. Kumbe waje no muri mu nkuru. nuko ntaruhuka Oya si byiza nukuri si byiza. Hariya akazi katubanye kenshi. Abagwayi ni benshi. Ushaka abantu badupfire ko vraiment. Frank ndabaza ikintu kimwe. We hari igihe namani bazaho hano kazi ari wagafatanye wenyine.
reka kano kazi twese turagasangiye none twokora ntituruhuke aho twokora akazi kabandi igihugu cyadutumye nukuri muze muje kudufasha urakora utaruhuka none Frank ino musi weekend tuci naho tugomba dupandika indira mpaya turaje tufate n'akaguma gukora takuruhuka none muganga nukuri kuvyo nababwiriye nukuri umwana wacarende nukuri ndabinginze kuvyo nababwiriye nimuze nukuri mutuvurire umwana wacu twakubwiye turaje none twombe tuburaje nukuri mugenda kumuvurira umuntu mukaguma muri mu byago igihugu carabize kibaha akazi gakorana umutima wo kwitanga vrema umviriza wa muhungu we ntacyaba kandi niyo bamukapfa yopfa twebwe ntacyo twokora kuri we ntiwarindiye yari yababwiye mugenda kumuvurira umuntu mukanga nukuri twamubwiye ko twombe tugende nateka hogi tugende je nije kumuvurira Oui, mon frère. Combien de kumuhinda gura na kwitanje n'undi muntu. Gura muganga ndareba. Ego, na kwitanje n'undi muntu frère. Muganga ndareba. Ego. Tamze muganga mvura. Sawa. Yewe. Kuri kurangi inkuru iryoshe cyane. Ego. Naryohewe cyane kureba ndora uko numeze. Ego. Gusa nkeneye ko tuzokorera ku mugoroba. Yego tubonane sha. Yego. Reba gutera umuti w'ubushuhe. Muganga uranyakiriye nabi ariko reka ngende na Burundi zo kwakira mukihurira nta ngorane. Karibu. Murakoze cyane. Hama mwihangane imbere yuko nakira abagwayi umugwayi wa mbere dutanguranye nawe banza gusenga. Yego cyane nta kibazo nanjye ndakunda gusenga sanzwe ndi umukristo. Ego. Umwami Yesu Kristo mana wari misi n'ijoro kirengeye kizima turagushimiye kuneza n'ubuntu bwawe. Umwami hengoma nakira abagwayi urabana nanje. Ndabavura nkoresheje ubwenge bw'isi nakuye mu ishure n'umwana w'umuntu. Ushobora kunanirwa ariko wowe ntunanirwa. Yesu reka wigaragaze nk'Imana maze ndabavure nawo bakize. Imiti tutakubandikira ni imiti yakozwe n'abana b'abantu nayo ishobora kunanirwa ariko wowe ntunanirwa. Yesu reka ubushobozi bwawe bukorere muri iyo miti nyene maze nibayifata bakire gukira. Tubisenze twizeye kugiye kubikora mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Hego kaze mbe mugwaye gute? Hama murakoze cyane munyakiriye neza. Bivanye kandi n'aya masengesho dukoze numva muri jewe ko hari ikintu gihindutse. Nahora numva babavuga cyane baba hari igishinga ntaye ciza cyanyu ariko nanje umunsi ndavyiboneye. Yego nanje numva ko hari ntaye noshinga bivanye nuko numunyakiriye neza. Yego. Ego murakoze cyane mu bisanzwe umuganga mwiza ni Kristo. Kandi Kristo ari muri jewe kuba nkijijwe nk'abafise Kristo muri jewe ubya Kristo atuma avura abagwayi bagakira ni wankoreramo. Rero kumba uvuze yuko wumse igishinga ntaye canje ciza ko wumva bavuga ngo Dr. Boaz ngo avura neza abagwayi bagakira si jewe ahubwo ni Kristo abikora kuko Kristo niwe muganga mwiza. Hama mugwaye gute? Na byatanguye hirya y'ejo numva afise uburohe bwinshi mu mubiri nkumva atanguvu mfise ejo hahise niyumanganya ariko uyu munsi niho navuga ati reka nzinduke nje kwipimisha ndabe umubiri wanje uko bimeze.
Hama Dr. John nashimye ko twokwicara hano kugira ngo tuyage urabona ko turi muri salle de staff nashimye ko twoganira rya muri kabiri wacu kugira ngo ntagire ubwoya dusangaye hari ibintu maze iminsi numva bitameze neza kandi abagwayi bakwidogera cyane kandi cyane gose kandi ndanabiraba nanje abagwayi ntibikaho neza nkuko ugitangura gukora hano. Dr. Boaz ugiye cyo nagenda kubwira cyo cyakazi ndagakora nkuko nagahawe ibyo rero ko mugasije kuko urazi ko atamura kubona bose cyakazi ndagakora nkuko ari umuhamagaro wanje kandi iyi ni vocation yiwanje. Dr. John sumwe si babiri si batatu amaze kumbwira ibirego vy'amabizi misi yose ngo abagwayi bakira nabi nubitaho ubishura nabi kanatsinda rero ngo hari ibintu by'amanyanga bikoreka ndacabitohoza ndazi umuyobozi ntajya aramenye mugabo wewe nk'umuntu uzi deontologie médicale n'indahiro twagize ijya serma ijya ndahiro twagize amajambo ari murayazi priority ya mbere n'umugwayi urabizi. Dr. John gerageza wisubireko mbere n'ibintu urabuze ko dusangiye kabiri n'ibintu usanzwe namambona mu bitabo bitameze neza arabagwayi wumva ngo yaraje kwivuza ico gihe ugasanga ni wowe wamwakiriye ndavye mu gitabo sindamubona kubera ko udakompleta hari ibintu biboneka ko bidasobanutse neza kwe kwisubirako si byiza na gato. Dr. Boaz je byiri kuramwe ndabitahura kandi ndabyibuka ivyo rero abantu bakubwira tugarukuri cyo ni kinyama cyuzuye none abantu babiri kimwe batatu bashobora kuriza ku kinyoma bisubura ko ari ivyo ni kinyoma je byiri kuramwe ndabitahura kandi ndabyibuka ivyo kumbwira ngo abagwayi sindabakira neza no kumunda bakire gute je ndabakira ko ntegeza kubakira. Ikindi naco muraba neza muri rya registre nta mugwayi n'umwe je ntiganandika ahongira namba bazimiranya bajya ba planto kugira ushobore kubona inzo ye registre itari. Dr. John ibuka ko kijijwe nta kintu cyose cyokorwa kitagiye mu muco buriya umwuga wacu nkuko bivuze ni vocation n'umuhamagaro ariko rero umuhamagaro wo kubikoreramo si wo twahamagariwe kuko habaye ingorane baza mu bitabo bakaraba ikibazo bakaraba umurwayi ko yivuje byose akaraba ngo hari ibintu mbona umengo bitameze neza byose ukwiye kwisubiraho. Ndabona ko n'amasaha ageze kure kwakira abarwayi. Dr. Boaz burya icyo ni ikinyoma cyambaye gusa sawa tutobibona. Gute murakoze cyane hama ndafise ikibazo nifuza ko mumfasha muganga kandi muba mukoze nukuri turakuvura ko n'abandi turabakira kandi bigenda neza. hama muganga je ngaho mbona ko ndategura urubanza rwa mariage ariko ikibazo mfise imbana kandi nifuza kuyikura kubera ko wayinteye n'umugabo w'abandi kandi uwo tudokorana mariage nta byatsi umuntu rero yayinteye yansabye ko noza kuyikorora n'umugabo w'abandi sinajya kubyarana n'umugabo w'abandi muganga kandi nanjye ndiko negura urubanza rw'iwanje nukuri ndagusabye umfashe ngomba kuyikorora iyo mbana. Mbiriza mukobwa ndakubwira ibyo uvuze ku bandi baganga bataramenya KRISTO byoshoboka icyo uvuze ntigikunda ntibishoboka kuri jewe ndakijijwe sinokora icyaha cyo kwica icyo ni cya mbere. Ikigira kabiri mu buvuzi mu mwuga wacu w'ubuvuzi ibyo ntitubira kuri we
oya muganga nukuri ndakwinginze umfashe jewe ubona nzomubwira gute umusheri wanje kandi iyo mbanye nyene yambwiye ndayikure nukuri ndakwinginze amafaranga arahari aho noba nishe umwana amaze gushika mu nda akaba imbanyi wabara umuntu noba nkoze icyaha co kwica je ndi umukristo ndi umuganga kandi ndakijejwe sishobora gukora icyaha nk'icyo uretse no kuyoba ari icyaha iryo ni kosa rikomeye cyane ntushobora gukora bibujijwe n'umwuga wacu w'ubuvuzi sinshobora muganga nanjye ndakije kandi wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ijisho rimwe niryagutsitaza uzorikure rinokora urikure ndakwinginze no kurumfasha nanjye imbanye niyo nsitaza ngomba kuyikura kandi amafaranga ndayafise ntibikunda jewe ntibikunda na gato Kristo yari mwijewe ntanyemerera ko nokora icyaha noba nkoza amaraso ayo mahera nubwo wompa amahera angana gute ntibikunda wihangane ntibikunda watumbere hatariho uzobaze Dr. Boaz ntagigiturire nta manyanga akora je nkora umwuga wanje kuko nawe urunditswemo na Kristo ikiri muri jewe ntikinyemerera kwiyanduza mfasha ndakwinginze ingwara yariyo yose no kuvura no gufasha ubufasha bwose wakenera kuri jewe no gufasha mugabo ikitse kiri nyuma gitandukanye n'umwuga wanje w'ubuvuzi sinshobora hari ibyo twita deontologie médicale hari ibyo twemerewe n'ibindi tutemerewe muri ico gihe nubwo woza uzana ibingana gute kuri jewe kandi ndanakijijwe sinshobora ico ni cyacu kwica muganga nanjye ndakijije ego vyarashitse uracumura ariko emera uwo mwana murere azovuke akuragere mu bigero kandi ico ndaguhanura ntuzohirahire ngo iyo mbanyi ugiye kuyikurayo ntibikunda oya nukuri muganga mfasha uzobukoze ndakwinginze mfasha mukobwa ntibikunda wayine nukuri yarampaye n'imiliyoni 2 arambwira nkora ibishoboka byose ndayikure umusheri wanje atarabimenya ndagusabye umfasha uzobukoze nukuri ndagwiza miliyoni 2 fasha nukuri ndakwinginze ntibikunda sinshobora kwiyanduza kubwo busa jewe ndakijijwe kandi umwuga wanje ntubinyemerera ndakijijwe ntibikunda kandi impanuro noguha wamwigemewe ntunagerageze no kuja kurondera abandi baganga uwo mwana ari mu nda yawe umurere irashobora no kuguhitana kandi wumva ko unakijijwe warakoze icyaha c'ubusambanyi wifuza kandi gukora ikindi cyaha co kwica ntibikunda ntibishoboka murashobora gusohoka muganga uronse n'amafaranga ntibikunda ayo mahera nari ndayakeneye nk'uko wari wese akeneye amahera mugabo amahera azananye mu nzira mbi ntaco yomarira reka twakira abandi barwayi wihangane ariko mwari kumfasha wihangane mukobwa mba byaragushikiye wihangane nta kundi wihangane kandi pore ku byagushikiye reka twakira abandi barwayi Erika mana ugu muri kwikaye kanya kose sha ndabona ikibazo cyaje cha anatomy uzogitora nzogitora vrema ryo gize icunyibutsa hewe kare mu gitondo nagiye hajya ku bitaro nshika nacerewe shitse kubera nangiye kugira evolution ngiye gupima ubushuhe nsanga thermometre nayibagiye hewe urazi ukuntu nacenda bigenza naciye mvuga ngo bipimo ni normal ubushuhe ni normal hewe kumbe nagiye gusanga mu nyuma nabesha umwana yarashushe bimwe biteye ubwoba
naguye muyabira sha hajya biragoye vrema udakoresheje ubwenge wogwa muyabira kabiri gatatu ntiwogwa muyabira rimwe sha nanje ibisanga byambayeko bamaye inyishu ngo nshire ngo abagwayi cyasanga umwe namuhaye undi ndamuhaye uwundi ucurazinyuranya ndazinyuranya sha naragize ubwo bamaze kubibona ndajugumira none bwa none gamana bigenda gute sinzi nimba umwe yaranyoye imiti itari wiwe sinzi nimba umwe yarakize je ntumbaze Yesu we haranjoheye frere ari matumese ndakumva mu publicité yatandukanye ndagiye kubona ndahashitse kandi papa none wari bwatuzana oya bisaba ko tuza tuhindura ibibanza ntitwokwama igihe cyose kuri beach cyangwa andi mahoteli bisaba ko tuza duhindura uno musi turashimye kuza ngaha kuri Sinayi hotel kandi hameze neza cyane ego nakoguma hahandi mabwije koguma hahandi tegereza guhindura ndagura ibibanza gato ndabona ko banerefuye ku kazi allo muri maternité preeclampsia nyarutsa murondere Dr. John telefone yiwe irazimije none ko ari muri kwigarde ni jewe sindi hafi gerageza murabe ko mumurondera ko iyo ni urgence gira inguvu jewe sindi hafi preeclampsia nta kindi aho ni cesarienne rero basi reka ngerageze reka nzire ego sheri hari akabazo kabaye ku kazi hari urgence
hari umudamu yari muri maternité ari kuri travail donc yagomba kwibaruka mugabo wagize ikibazo cyo twita preeclampsia ushobora kutabitahura mugabo ni urgence bisaba ko agirirwa césarienne ya mugenzi wanje dukorana na Dr John baramurondera kuri telefone baramuzi kandi niwe yari kwizamye bari kuri gare yategereza ko baragiye ku kazi rero nihangane gato ngomba nje ku kazi ndabikomota bara ubuzima bwo mukenyezi wihangana ubunyene ego ubunyene simbona umenga ntivyoshoboka none shinda kuba utelefone nushaka kuvuga ati ni mu bikora ukuntu oya césarienne n'aba infirmier bogira césarienne maka docteur dukorana na Dr John wari kwizamu kandi abandi sho bari ntari hafi abandi bari mu makonje rero bisobanura ko kuvugira mbudu sigenga kandi ni urgence bisaba ko mu mwanya muto no bashitseyo ngoma natse imodoka urgence ni jewe ni je wa mbere mu buzima bwawe oya none papa ugomba uvuga yuko uwo dusiga ngaha twenyene oya birashoboka ko bashobora gutelefona uwundi muri abo bari mu ikonje akaza kwenteseni maka kuvuga ngo dushike ngaha meme 10 minutes turayimara ngaha ngo ndahagurutse ndagiye ya uko nukudaha agaciro umudamu wawe je n'umwana wawe nitwe bambere mu buzima bwawe n'ibyo bindi byari cyase kuravugana sheri n'ukuri wihangane ndabigusatse wihangane papa uvuga ko dusiga hano ni mabwije ni urgence ntabara ubuzima bw'umuntu atari uko arapfa twebwe niba tureke tunezerwe nabo baragaba baranoye n'ababo niba mukurikirane cyangwa none uwo muntu agira apfe arasumba jewe none ndakubaza apfuye nije nzoba mpfuye oya matamu ndabishimira uragiye ubuzima bw'umuntu wobugereranya n'umunezero nk'uwo nigeze kuja gutabara ubuzima bw'umuntu urabona iminsi yose yariheze ndagusaba ati dusohoke ukavyanka ubu rero dutaye ngaha uragiye nta n'iminota 10 tumaze ngaha mabwiriza natwe jese ngaha turiko turakora muyamahera gushida ngaha muraza kuriya baramazana ivyo reka tugende twese biramazi nta kibazo ubwawe wotuma bonsa ngaha rero umugwayi wawe ntuzufata umugwayi neza arabashine hano hasi ufasha banza umutera gati gahagarika kugomisa banza utwari ikoropesha ukoroka n'aha hantu hamura wo kosubira kudanga ndabikora ntangora ariko banza umutera gati kabihagarika yakunte seseme sha wese mwe rumeze rumwe rubikirofa ngene kimeze umugwayi ageze kure banza konte ngaha hantu uraza kuduhamagara hasi makoro urabona abakozi sinabwe mwenyine umugwaga w'iyate umugwaga w'umuntu ari he nzayisenenge tumutera umuti indangiye kwiza irajya mukabara wingaho mu telefone gusa siba ko umuntu avuga uzi kudahera bavuga tani wanyu urabona ko tani wanyu sinenge abandi ndanje kwiza genda uzane ababanza bo ngahantu bose nawo kurusha abantu umuntu ahaya bishimije gute nibi reka sobonye nabayi watisha nyana no kugira ngaha ngere kuzarimo wowe ntushaka kuba ati ndagiye kuje muganga mvuye eka nzokora ngaha nyenta chema tako na huko sinderetse tubare tuzofira hanye nkangora nabeshe kugira ngo nabeshe ndagenda mbwira Dr. ndagwaye ndarinde ndirembesha umuntu nyine agwaye ndabeshe n'abanyeshuri twigana ko ntacyo ngwaye ntacyo basukunya nk'ibi nahatwe vrema aha munyabazi ko ndarakwigana sheri mu by'ukuri wanejereje umutima wanjye kenshi ariko uyu munsi unkora ikintu numva kinezeza umutima wanjye gusumba uko wahora unezerwa kwemera kubesha kubera urukundo asha nabeshe aha munyabazi ko ndarakwigana ko ndarakwizama ariko urabona imuzi naje ndazizanye amuzi nambaye taburiya nashize amusakoshi sheri sinumva ukuntu nogushimiye ariko ndagushimiye cyane nayo mpamvu nakuzanye ngaha hantu
mbe ndakubaze uziko na shambe zose nahejeje kuriha wow waje zose nahejeje kuriha zose nabihejeje rero numumenga reka tugende tuze kubiyagira hariya muri shambe Sherry. Sherry. Mama bwija. Papa. Papa waje papa. Ni sawa papa. Sawa mon fils. Mabwija. Sawa. Umeze gute? No papa nukuri ndashimye Imana. Wafunguye. Nafunguye anahazi. Yego nukuri. Ndabona ko wambaye neza. Wagize itide? Sawa. Yego papa. Sherry. Nzanira amazi yo kunywa Sherry. Numva ndushe cyane kandi cyane gose. Nagize cesarienne zitanu. Numva uburuhe bundembeje. Uco nzanira n'amazi yo kunywa akanyi yo muri frigo. Tunyambura n'ibirato numva ndushe cyane. Niwo telefona abagwayi bawe uriko baragutelefona saa 8 y'ijoro saa 9 y'ijoro ngo tuvure ngo tudure amasezariyene uba telefona bagengene kwa muganga nimba bari mu mihani wawe nimba murarana kwa muganga ntavyonzi bakaza bakaguha ivyo ukeneye byose bagukura ibirato bagukura impuzu byose bagukure baguhe nayo mazi yo kunywa urabutse ivyo mbwira Sherry uko ni kunyishuye uko ni kunyishuye n'uburuhe nifitiye Ariko mama nk'ubu niwo mukorera papa ibyo ariko aragusaba kweri wenda utahura yuko papa ava ku kazi arushe rega mama akazi papa akora karamuruhisha jewe nkarushe kwanza umve mu maso ntarakumva amaboko mabwija papa tegashanda kwikurira ibirato ndakwiyamburira no muri kudiswari wasize mugango myonye uri n'ikiko none sinagiriye tide muhira none mama ko nigeze ndakubona uri kuri papa munde kuyibika tera na stress gusa papa baisha buraruhuka ego
Karibu. Karibu. Ego karibu. Karibu bose. Misazura. Nari nje kuraba Erika kubera yaragwaye yanjye hagwaye Yagiye ku kazi ejo ku mugoroba ntarataha. Erika Ego yagiye ejo ku mugoroba. Erika yaradusezeye atubwira yuko agwaye aje ngaha muhira Yarayizamu. Erika aragwaye nari nje kumuraba Oya gira mama mwavuganye ku telefone ariko ntivyamuje nawe nyimba yo bagwaye ntavyamuje. Oya twebwe Erika yadusezeye atubwira yuko agwaye turi muri stage yatubwiye yuko agwaye ntigeze arayizamu Nanje kumuraba rero nanje ko yoba yari hashi cyo niko bashaye bagiye he. None ariko ejo ntiyagarutse. None ko bashaye. Rirenge niwe injira mu nzu twaka. Mama, sawa. Karibu. Ego. Mama boss. Mama ndarushe mwana. Byagenze ndarushe mama. Urambara Mama ndarushe mama ndarushe n'ukuntu. Mama ku kazi hari abagwayi. Baragwayi benshi joro ryose ndumva narushe nta no gutura agatiro na gato. Mama gusa numva inzara shaka icyayi nacaye gihari mama. Icyo shaka? Je shaka icyayi. Okay, nge mwana ndumva urakoye ku kazi. Skina? Oui. Ingwa hano. Nibiki? Erika wakiti kutavuga araganze mwana wanje mbona umenga bayibarafu waraye Erika uri frigo mwana wanje yagana Erika waraye he uri uvuye Niki Erika mama mbabarira mama mbabarira kubabarira iki waraye Bo, ko mpejeje umurwayi wa nyuma ka nje gufata pause. Muganga mvuriro muganga umwana wanje ararembye Madam, Berinza. Abagwayi nahise nganije kubavura. Ubu rero ngiye mu karuhuko ngiye kuruhuka. Reka kumbwira uko umuganga umwana ararembye cyane. Madam, ko uri kutumva? Ndakwinginze. Je ngiye muri pause. Ninagaruka ndamuvura. Ndabigusabye genda umumvuriye kuko umwana ararembye cyane. Ehera bigena umwana ameze muganga. Ntiwosiga umwana utamuvuye agira cikana. Mvurira umwana ndabigusabye muganga. Je niko nakubwira ntuvyumva madam. Muganga nibyo amasaha ukaba yageze ariko ndabira umwana ararembye cyane. Umvurira umwana uzoba ukoze muganga. Umwana agira cikana. Ndindira mve muri pause. Mvurira umwana. Je niko nakubwira ntuvyumva madam. Bantuga n'umumvurira umwana hera umwana ararembye cyane. Cara ngaho ndagarutse. Ntiwogaruka muganga umwana wanje akiharara arembye. Ngiye muri pause ndagarutse. Umwana wanje agira apfe n'ukuri muganga. Abagwayi nahise nganaje kubavura. Madam, kwe kutumva. Ndabigusabye muganga ndagukomeye n'amajwi. Madam, kwe kutumva. Ngiye muri pause. Umwana ameze. Nta rugufu na Umviriza, uri umwanya wo kuruhuka. Uragaruka. Ndabigusabye sinogaruka muganga ngende umumvuriye umwana. Madam, wone wumva? Ndabigusabye mvurira umwana ndabigusabye muganga. Icara ngaho ndagarutse. Oya Icara ngaho ndagarutse. mvurira umwana uca ugenda umuvuye. Mvurira umwana.
ngaha muri rijasi ni aho waduze kugaragara aho utazi y'ukuraje nereka muri rijasi ubona mu bwatarembye umuganga yapfambariye ngo nduge hejuru rijasi ni no bugabona abese ubwenge yena n'abaganga none nimubona ko umugwayi arembye muri rijasi ni hajye ashobora kuduga hari ari kudasanga y'ukuraje muganga reka amajambo nereka muri rijasi he umugwayi agira pire rero ntavuze kandi muganga yatere hajye wavuye hari yepfo uradugura shinga ngaha none muganga ubona ko umugwayi arembye basi mukura kuremba ni mwari wacu muvugisha amajambo kandi ubona umugwayi arembye rero ntamuzanye ubona ko arembye numundangire muganga none ubona ko umugwayi arembye ko bamugaba nk'ubu none kuba arembye ni ingwara z'iwacu kuba arembye si wamuzi ndababare bandangiye muri rijasi ariko vrema nimubona ko umugwayi arembye vrema mumutari indura aho mwomweretse irijansi aho iri kugira ngo bamuvure n'ukuri ariko kandi urabona ko imvura itawe kugwa sibyo umuntu aje kwita muri imvura ngo akamereka uburyo ngo ujye mu kugwa cy'umuntu cyagenda kunyagiza aho mwobabajwe vrema no kungena neze icyo cyifuza ko bamukorera ntuzakore kunyagiza muri imvura itawe kugwa uwo mupfana wawe ukoreye ngakundi uretse n'icyo tamutishira kugenda naho mujyana oya si byiza genda rero sinone nkubwiye Frank nguyu misi yose yambaye igiripe y'ishati Frank burya umuntu akwiye mu rugo iwacu ndabona ko ari ubwa mbere ishusho umengo ndayibona neza musaza ndi kusoma ijambo ry'Imana nibwo buzima bwanje igihe cyose nama ni muri Bibiliya ego sinzi mufata agafana kahe tubaza Imana oya naco dukeneye ko mutuza Imana bivaye nuko turiko turihuta nta moya tuza kumara ngaha ego mama doctor urazi ko umudokiteri kandi wiyemera kandi ibikorwa byawe birazwi hose kandi ibikorwa byawe natwe turabizi kandi buri ibikorwa byawe turabikurikirana kandi ikibikwereka ni uko ubona ko dushitse n'ungahe iwawe kuba utanzi bikwereka yuko turi hafi ego ahubwo ikinzanye docteur hari umuntu aheruka gupfira ku bitari wanyu yitwa Joseph ndibaza kumuzi kandi uramuzi cyane uramuzi afise amahera menshi kuri konte yiwe yababe hafi miliyoni amajana 2 rero ayo mahera turayakeneye byanka byakunda rero narandiriye turashaka udufashe iki kintu kandi udufashe nawe wifashije agashiruka guteka bikarahari kandi ntidushaka yuko umudamu wiwe ayo mahera ayajya dushaka ko ayo mahera umudamu we yajya niyo mpamvu tugusaba yuko urementanye ukora ibishoboka byose ayo mafaranga tuyatware mu rupfu rwiwe turashaka ko bibonekana ko umudamu wiwe ari we yagize uruhara mu rupfu rwiwe niba ushira kuyacomoye iserumu hama umugabo akuma canke niba murondera ibindi bintu murementanya kugira ngo bigaragare ko umudamu ari we yishe umugabo wiwe ariko ajya amafaranga tuyatware asico gusa hariho n'andi mafaranga ariko ari nzenya ku kazi bamuha ayo nayo turayakeneye niyo mpamvu turashaka extrait de décès yiwe ujya mugabo twarumvise ko ari wayisinyeko turafise Dr John mukusanzwe mukorana yaratwemereye byose ko azobidufasha yatwemereye byose nyene byogenda ariko duca dusanga kubera ari wowe wasinya kujya extrait de décès ni wewe utegereza kubikora niyo mpamvu tuji wawe kandi uvyanka uvyemera uvyanka kuneza
ubikora ku neza n'amahoro, ubyanse naho nta ngorane. Ariko icyo nakubwira, agashiruka bute kawe karahari, imiliyoni 25 no bidukorera. Ubyanse naho nta misi 2 usigaje yo kubaho. Ubyanka ubyemera utegeza kubikora. Turafise umuntu azobidufasha mu gutungane, nta ngorane, ibintu byose bipanze neza, bimeze neza kandi turipanze. Rero ubikoze bizogenda neza, ariko utabikoze sinibaza ko ufise n'imisi yo kubaho. Nkuko nje mu rugo iwawe utanzi n'umuryango wawe ndawuzi, n'abawe ndabazi, turabazi ko si ndi umwe. Rero amahitamo n'aya nico cyagituzanye, nje nganserukira abandi. Urakoze. Rero numvise icabazanye, rero nibyo Dr. John turakorana, ni mugenzanje, niwe dusanzwe dukorana ajya ku bitaro, turaba docteur bane mbwa abandi bari muri konje. Dr. John we aboneka cyane muri no miss nanje. Hama Joseph nivyo ndamuzi, njya mugabo aheruka gupfa, urupfu rwenda ruze cyane n'ingene byagenze. Ariko rero ikintu muri kumusaba cyo kintu ntigikunda, kuko urupfu rwa Joseph nararukurikiranye cyane, umugore wiwe nta ruhara abifisemo. Muri kumubwira ngo namuremenaririze ko abifisemo uruhara mu rupfu rwiwe, kugira ngo ivyo mwifuza ko twabibafasha mubwira bikunde. Sinokora icyaha nk'icyo, sinshobora kuremaniriza umuntu aje gufungwa maze yagerezwa amaraso y'umuntu. Jewe ndakijijwe, ndi umukristo, kandi Kristo ari muri jewe, nashobora kunyemerera ko nshobora gukora amanyanga nkayo. Nivyo mumenyemereye amahera menshi, ego turakeneye amahera, mugabo ibintu bizanana mu nzira itari nziza sinshobora. Extrait de décès tuyitanga rimwe gusa, tuyiha umuryango uri hafi, nayisinyiye umugore wiwe. Ntibikunda ko ndabasinyira iyindi extrait de décès, kuko dusohora imwe yonyene. Iryo terabwoba naryo ngo mu misi 2 noba mpfuye ntakoze ivyo munsavye, nofuma mpfa mugabo nkazira ukuri. Hako noja kwagiriza umuntu ikintu atakoze kandi nkora icyaha. Jewe ndasoma ijambo ry'Imana, kandi iyo ni guide y'uwanje. Buri ivyo nkora byose nisunga ijambo ry'Imana, ndakijijwe. Nimba wumva ahantu hose bavuga Dr. Boaz, bavuga ivyiza kuri we, nuko ntakora amanyanga, ndafasha abagwayi nkabavura neza, kandi ndanasenga, uwo nkoze ko nk'umugwayi arakira. Ariko simvura urupfu, bishitse Imana ikaguhamagara urapfa. Rero sishobora gukora amanyanga, jindo mu Kristo. Rero abo muri kumwe genda babwira uti twasanze twatumbereye atariho. Akazi kanje umwuga wanje w'ubuvuzi noba ngiye en dehors, inyuma ibyo twita deontologie médicale. Dufise amategeko atugenga, kandi dufise ibyo dutegerezwa kubaha no kubahiriza. Urupfu rwa Joseph yapfuye biciye mu kuri, bivanye n'ingwara yaragwaye. Umugore we nta ruhara yigeze abigiramwe. Rero ndamuremanirize kubw'inyungu, ngo nuko munyemereye amahera. Ego amahera ndayakeneye, ariko nzorya amahera aciye mu nzira y'ukuri. Gufa koko nubwo nopfa kuri jewe n'inyungu. Ayo masaha umpaye uti ntakoze ibyo munsavye, kuri jewe n'inyungu. Nopfa nkigera mu ijuru, hako nopfa mpfira mu vyaha. Rero genda babwira uti ntibikunda na gato, ntibikunda. Nubwo muzana iki, nibwo muzana iterabwoba rimeze gute, sinshobora. Imfuvyi asize mugende kuzinyaka, ubutunzi yasigiye abana n'umugore, ntibikunda, ntibishoboka. Jewe nofuma mpfa akogora ico caha. Sawa, tuguhaye amasaha kugira ngo uvyiyumvireko.
atari uko uzibonerago ndagiye ibisigaye ibizoba byose uzovyiharararange. ndazi hari benshi bakora amakosa nk'ayo bitwaje ubuzima, bitwaje ibintu biriya. Si abaganga gusa, abakora mu buzima butandukanye barakora amafuti birushanye n'ibyo bawutegerejwe gukora. Mugabo uwamenye Kristo ntashobora gukora nk'ibyo. Rero watumbereye umukristo uwamenye Kristo. Mwafata akayira mugataha hama nditeze urwo rufu munyifurije kuko sinzi kwigera nemera ko nkora ayo mafuti. Sawa bye. Ibizokurikira uvyararaye kwatwe kawe. Sawa murakoze mugabo sishobora guhindura ingingo yanje niyo kugeza ku munota wanyu no kumfiro sinzokora icaha nk'icyo. Nzokora akazi kanje kuko deontologie médicale ntinyemereye gukora amafuti nk'ayo. Ijambo ry'Imana ntinyemereye gukora amafuti nk'ayo kuko namenye Kristo na Kristo ari muri jewe ni wanyobora. Sinshobora. kandi ndagushimiye cyane ko wemeye ko tuganira nanjye. Mama nje ndagomba tuganire ku byerekeye ukuntu mwubatse mwe na papa. Mama nje birambabaza cyane mama, birambabaza cyane kandi we niba ubifisemo uruhara runini niba ubiteramo banye nabi na papa. Mama papa iyo agiye gukiza ubundi bugingo bw'abandi bantu agakiza akavura abantu, ariko nawe yataha mu ijoro ukabimuhora ati aha agaciro abandi bantu. Mama abantu turakeneraniye, biba bikenewe yuko nawe yitwararika ibindi, yitwararika abandi bantu. Mama je birambabaza cyane no kuri ukuntu umufata papa iyo ari gukiza ubundi bugingo bw'abantu. Mama hindura nkagarorero urazimama nk'iyo abandi baganga bose abandi badoktere bose bitanga bagakora nka kujya papa akora, ndakubwije ukuri igihugu cyacu cyobaye muri paradizo. Ariko kubera wewe ucubibona umenga ariko aratumwanya ngo ajya mu ndaya. Mama je birambabaza cyane vraiment, niyo muhora mubivuga je ntumva, ariko je mba ndiko ndavyumviriza nibereye muri shamba. Mama ndagusabye uhindure kuko je birambabaza cyane. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya mu Bikorinto ba mbere igice ca 7 ku murongo wa 3 niho havuga ngo umugabo ahe umugore wiwe ibimukwiye, ati kandi n'umugore agirira ati umugabo wiwe. Mama wovuga ati ikintu papa taguha nigiki natwitwararitse nadusumira, hari ico natwambika, hari ico tubuze, ariko nawe ukashaka kumufata nabo ubona yuko ukamwereka yuko ari agaciro abandi bantu. Mama birambabaza cyane vre, ndagusabye uhindure. None mabwije ndakubaza ikibazo. Wewe kuri umwana muto cyane urabona kuri umwana muto sivyo? Hayo majambo yose wayiyumviriye gute? Mama je kugira ngo ndayiyumvire nuko nama ndabibona kandi bikambabaza. Mabwije ko no kwita mu bintu bitakuraba. Uravyumva? Buri umwana ivyanje na papa wawe ntutegerezwa kubyinjiramo cyane. Ko navyo ushobora kumenya. Wobona bijye n'ubonesha amaso mugabo hari ibintu udashobora kumenya. Mama none wowe urashigikiye yuko yokwama yitwararitse abagwaye je wakanyagira. None mama ikintu wovuga ngo ntaguha n'igiki jewe kugira ngo niyumvire mvuga amajambo nkawe nuko mbona kenshi bimbabaza kandi nkaraba je papa no kuri twaraganiriye. Mama nk'akarorero uravye ngaho hanze abantu bose ni nka bose bavuga Dr. Boaz n'umuganga cyangwa umudoktere mwiza wa mbere dukunda kubw'ivyiza bakorera kuko ntabakiriza amagara y'abantu, ariko nawe yashika ava hanze anezerewe yashika muri runo rugo ni mibabaro gusa. Papa yitungiwe na Bibiliya, nta kindi kintu uzosanga ariko arakora atari kwisomera ijambo ry'Imana. Mama ndagusavye nawe uhindure kuko birambabaza cyane ivyo umugirira je ndabiravye kugira ngo
basi ndagushira hano tuganire bino bintu nuko nabanje kuganiriza papa ndamubaza neza kandi papa vraiment uravye n'umuntu mwiza cyane ariko nawe mama hindura n'ukuri nawe umukorere umubere umudamu mwiza umugirire nkuko akugirira nawe kandi n'ukuri hamwe wohindura byaba byiza cyane mabwire wagize neza kunshira hano nk'umuvyeyi wawe urabizi ko ndagukunda nk'umwana wanje kandi urabizi ko ndi mama wawe sibyo ariko nagira ndakubwira ikintu kimwe uri umwana muto cyane sibyo uracyari umwana muto cyane imibereho y'urugo rw'iwacu egome nawe uri umwe mu runo muryango wacu mugabo ingene tubayeho jewe na papa wawe ntushobora kuvyitamo uri umwana muto cyane ntushobora no kubitahura vyo gucanga mu mutwe rero ikintu ndagusavye zurabirabisha amaso ubihezagize ingoro mwagize neza yego ko tubafasha ikintu nje kumufasha muganga nakantu kurusha cyane kandi kurusha cyane rwose yego rero uragira rero murabona mu buzima biragoye mu buzima biragoye ujya kugira umuntu ndagera hageze nuko bisaba ko cyane kandi akwana ingufu rero jewe ingufu ndikazikoresha kandi cyane rwose nuko byashitse ndasiba ku kazi rimwe kandi gatatu nigira mu makazi cy'uwanjye n'ubu teje mvuye mu yandi mu madiri yanjye mugabo rero umushefu yamvumbuye yabimenye ko ntatonda ku kazi ariko muganga cyo bitwaye namweshe ko maze igihe ngwaye rero ikintu kimwe ndashaka munyandikire akaropo medical kugira ngo ushobore kuja kumwereka ntanyirukane ku kazi ego nakwakonye mu cyaka mumfata ndakaroshe mon frère wigirira hano amategeko ntutwenge kuko urabona umwuga wacu ibyo barabihana cyane umwuga wacu uragoye biroshe cyane ndabizi nawe urashaka akantu nyine ushira ku ruhande ubika nta ngorane amafaranga si ikibazo je ndaguha amafaranga hama unyandike ku kapapuro hanyuma cyinshi cyo kugenda karibu sawa merci izina ryawe ninde ndandikira iri ku ngoma jando okay sawa ego okay none uratari bikuye ntabwo hano ko nyine mba nishakira gusa reka nawe rero nshyira gukora mu ntoki kugira ngo bigufashe nawe kugira ngo yakantu gakomeye cyane ahantu upfe kubona aha ni wewe aho ni sawa merci beaucoup merci kiraciyemo ijambo ryanditse muri Luka ubutumwa bw'isuku kanditse na Luka igice cya 16 ku murongo wa 11 rivuga ati namba mutabaye abizigirwa mu itunga ribi mubikijwe ninde azobabitsa itunga nyaryo mbega ninde ari umwizigirwa muri twebwe bantu b'Imana ubwizigirwa ni ikintu cya mbere mu buzima mbega uri umwizigirwa mu kazi kawe mbega zijya amakuru baba baguhaye umukoresha ngukoreshe mbega uri umwizigirwa mu kazi ko mu nzu mbega uri umwizigirwa mugabura mbega uri umwizigirwa muri bya bindi byose reka ndakubaze wa mudandaza we mbega muri rwa rudandazwa rwawe umunzane wawe ni umwizigirwa no ku munzane ndakubaza ikindi kintu mbega ibyashani byo wabyaraye gatanu ariko ukemeza umuntu ko ari bishasha hari n'ikindi kintu abadandaza babesha akavuga ngo ni ukuri nabiranguye aya mugabo kandi atari byo ube umwizigirwa umwizigirwa umudandaza aba umwizigirwa umunyeshure aba umwizigirwa umunyakazi aba umwizigirwa umupolisi aba umwizigirwa umwigisha aba umwizigirwa umukozi wari wese mbega uri umwizigirwa mu kazi kawe nimba uri umwizigirwa vuguti amena reka Imana ikugiriye neza ubandanye uri umwizigirwa Yesu abahezagire cyane haleluya
ntawe uhisha umwotsi inzu iri kwirasha. Nzovuga ukuri kugira isi ihinduke maze abayibamo batabarwa. Mu bisata bitandukanye bigize ubuzi butandukanye mu buzima bwa misi yose, abenshi baraba inyungu zabo gusa, nubwo hariho abagifise akarangamutima mu vyo bakora. Umuganga, umwigisha, umudandaza, umukozi uwo ari we wese wa leta cyangwa uwikorera utwiwe, mbese n'abakorera amasecteur privé, twari dukwiye kumenya yuko turi abakozi babatwitura maze twabafata neza mu vyo baturonderako. Kububatse umubano mu ngo zacu ufise ico umaze mu kazi kacu ka misi yose, kuko mu rugo bitameze neza no ku kazi ntibigenda neza. Urugo rutunganye ruhezagira ibikorwa vy'amaboko yacu, kandi urwo rugo rutunganye ruboneka muri Kristo Yesu. Duhaguruke dukore duteze imbere imiryango yacu n'igihugu cacu catwibarutse. Dukore mu kizigirwa, ukore iciza kuko kizokwamaho kandi kizokwama cibukwa. Twihanganire ibitsitaza n'ibigeragezo duhura navyo mu kazi, ariko vyose tubikore mu kubaha Imana, kuko itanguriro ry'ubwenge ni ukubaha Uhoraho.